ntibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje, ntibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda, ntibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje, ntibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda. Imiyaga iraza nanje ngashikama, kuko nzi ko ari unkingiye ntaco nzoba. Imiyaga iraza nanje ngashikama, kuko nzi ko ari unkingiye ntaco nzoba. Noneho kwa mfumbatiye mvuze ntaco nzoba, ntaco nzoba, oya ntaco nzoba, ntaco nzoba. Arankunda, aranyitayeho, ntaco nzoba, oya ntaco nzoba, ntaco nzoba. Arankunda, aranyitayeho, ntaco nzoba, ntaco nzoba. Arankunda, aranyitayeho. Hajya umuririmbyi mu kuririmba indirimbo, uravye neza hari ibihe aba ariko aracamo, kandi ugasanga mu gihe ariko araririmba imiyaga by'ukuri aba ariko arayicamo nyine. Shimye kuririmba kano karirimbo muri kino gitondo kugira ngo ndemeshe umunyeshure, umuntu wese ariko araca mu bihuhusi, umuntu wese ariko araca mu miyaga, umuntu ariko araca mu miyaga y'ubukene, umuntu ariko araca mu miyaga y'ingwara, umuntu ariko araca mu miyaga y'uruvugo, umuntu ariko araca mu miyaga y'ukurementaniswe, umuntu ariko araca mu miyaga y'ukunanirwa, umuntu ariko araca mu miyaga y'ukutabona imbere, umuntu ariko araca mu miyaga y'urwango, umuntu ariko araca mu bihe vy'ukwankwa, mu miryango, ku kazi, voilà, mu muryango ugasanga uwo mubana arakwanka atagituma, canke hariho kutumvikana kuri ibi canke biriya, voilà, ugasanga urwanko ruradutse, voilà. Ku kazi ugasanga barakwanka ata mpamvu, voilà, bitakuvuyeko. Iyo yose ni imiyaga, umuntu ariko araca mu miyaga voilà, y'ubukene, kene, umuntu ariko araca mu miyaga y'ukubura akazi, voilà, shomeri, umuntu ariko araca mu miyaga y'ukutaronka, y'ukutabona neza, uwo bazobana. Ico ni ikintu gikomeye cyane, imiyaga yo gupfungwa. Umuntu ari mw'ibohero muri kano kanya, umuntu yafashwe ari ahantu bariko baradedaguza, umuntu
yarose sheke kw'ishure, voilà, umuntu yaheraniwe amahera ubu ariko yiyumvira ati none gabasha ubuhoho ndabigira gute, voilà, umuntu yirukanywe ku kazi, umuntu ariko araca mu ngorane z'akazi ubu, ntiyumvikana n'umukoresha wiwe, voilà, hari zuguru, umuntu ariko aragira ati no ivy'ubuzima sindabibona neza, voilà, mbona igipfungu, voilà, mbega uburyo nobukura he, umuntu ariko araca mu bihe vy'ingwara ariko aravuga ati none gabasha iki kintu coco kubera iki kiguma kigaruka mu buzima bwanyu. Ushobora kuba uriko uraca mu miyaga y'ubuhungiro, vyanse umerewe nabi, ubuzima bwabaye bade, voilà, ariko uhumure, Imana iri kumwe nawe, voilà, iragufumbatiye, umenye yuko atacu uzoba, voilà, na Yesu yaragiye mu buhungiro, Yesu yaragiye mu buhungiro, nawe rero umenye yuko atacu uzoba, ubuhungiro uzobuvamwo, kandi ayo marira ufise, hari ijambo ry'Imana zavye mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo ukurira korarira umuntu, voilà, kurira korarira umuntu wariko bukeye impundu zikavuga, kandi nguma narihebuye iyo ntizera kuzogirirwa neza kw'isi y'abakiri bazima, voilà, mw'isi y'abakiri bazima, nawe ntibizoheruka. Numvise rero muri kino gitondo noremesha uwo muntu wese ari muri iyo miyaga, amenye yuko bidakenewe yuko akora ku Mana, ahubwo akwiye kuyizera, hanyuma ikamukiza iyo miyaga yiwe, voilà, ntacuba mtama, ntacuba mugenzi, oya sister, ntacuba musore mugenzanje, ntacuba, Imana iragukunda kandi irakwitayeho, Imana iragukunda kandi irakwitayeho, plutôt iyo miyaga uriko uracamwo nigukomeza, uze kuraba neza, iyo miyaga uriko uracamwo iraza kugukomeza, kugire umunyeshure mwiza, ahubwo uze kuva muri iyo situation uvuga uti Mana narize kandi icigwa nakuye muri ibi bintu kirakomeye cyane, kirahambaye cyane, voilà, kumbura ivyo uriko uracamwo ni ibintu biriko birakwigisha, ni ibintu biza kugusigamwo reso, hamwe bon, dusipoze yuko wagiye mu gasho ari uko wakoze ikosa kanaka, kandi iryo kosa waribonye kabisa, iryo kosa waribonye, kumbure ikindi gihe ntizosubira kukugwako, kumbure hariho n'abashobora kuba barementanirijwe, birashoboka, bakakubeshera, voilà, ivyo uvyisanzemwo, kare wahora wiyumvira yuko bitoshoboka, ariko no musi uravyisanzemwo. Ofete ikintu cose uri kuracamwo ugiye kuraba, naho boba bakurenganije, ugiye kuraba ntibiza kubura isomo bigusigira. Kumbure uraza kugira uti n'abandi bahora barementanirizwa nk'uku, n'abandi bahora babesherwa nk'uku, ndabonye ingene bibabaza abasha. Kumbura ushobora kuba ufise inzara uno musi, utahora ugira inzara n'umusi warimo, ukavuga uti yampaye nkawe rero, kumbe inzara ibabaza nk'uku, voilà, undi muntu niyo kugira ati je ndashonje, mugabo uzomenye uti umuntu ashonje ababaruko, inzara ibabaza uko. Ofete je numvise vraiment akaririmbo no karirimba, sinzi uwundi muntu ashobora kuba ari, sinzi, bon, umuntu wese agira imiyaga yiwiwe, je nanje mvise imiyaga yanje, voilà, numvise akaririmbo kanduhuye, ariko ndavuga nti reka ndagahezagize
uwundi muntu kanaka, akaririmbo karashobora kumufasha mu bihe arimo. Rero mwihangane, kumbure ijwi ryanje simfise ijwi ryarindi rikomeye cyane nk'iry'abamarayika. Ijwi ryanje rirajwangaraye ukuntu, voilà, muraza kumva utuntu tw'utu imperfection, utuntu tujwangaraye, ariko ndizeye yuko hataza kubura umuntu agira ati ndafashijwe. Voilà, ivyo urimwo umenye yuko ari ivy'akanya gato, ariko ubikuremwo icigwa. Ntibikujana uko nyene, ntibigenda uko nyene, ubikuremwo icigwa. Kumbure uri mu bihe vy'ubukene, voilà, hajya rero baca umugani mu Kirundi ngo umugenzi nyamugenzi umubonera mu makuba. Voilà, kumbure uri muri ivyo, rero icigwa biza kuguha, uraza kubona yuko ufise abagenzi canke atabufise. Voilà, hanyuma uza kugira conclusion. Nuko rero uhezagirwe.